ngo Madame Jo iyo agiye mu ishengero benshi bataha baronse inyishu, ariko ngo Madame Jo ataha afise ibibazo byinshi yumva yobaza abakozi b'Imana, ariko ko batamwanya uhari ukubabaza atahana ibibazo. Yashika muhira acarondera umukozi w'Imana akabibaza ku mugaragaro imbere ya Imuhira Media. Mukurikire kino kiganiro kiri très important. Ibibazo byinshi abantu bibaza bitagira inyishu, kumbure tuzobironkera inyishu mu bakozi b'Imana batandukanye. Iki ni kiganiro gishasha ngiye gutangura. Imuhira Media mwongeye gusubira guhura, kandi ndaramukije abarundi bose muri mu mpinga zine z'isi, nabumva ikirundi bose ndabaramukije. Nkuko namye ndabibabwira, jewe ibiganiro vyanje nukubabwira amakuru y'abadiaspora, imibereho, iterambere ryaho n'ivyo bagona, na cane cane mu buryo bwo guterera iterambere ry'u Burundi. Kwa Mungu murabuzi wa Mungu yari umunsi mukuru kwibuka abantu Imana yateye iteka, tukabavyeyi tukaronka ibibondo n'abandi bavyeyi bose batandukanye. Ego nuko rero narashoboye kuronka occasion yo kugenda mwishengero, guhezagirwa, kwihana, kunguka vyinshi mu buryo bw'impemu, kumviriza ijambo ry'Imana. Ego mugabo igihe cyose ndababwira abantu b'Imana, ngiye mwishengero sohoka nakiriye, sohoka mfise ibibazo bitandukanye binzanzanira, nkabura une bonne position ufata, nkabura n'umuntu ndabibaza, nkavuga ati none ibibazo, nkasenga, nkumva ma conviction inconvaincuku, mugabo nkumva ndazazaniwe rimwe na rimwe, nkumva shaka kubaza ivyo bibazo. Ariko uno munsi rero ngira ndababwire ibibazo byose nama nifuza kubaza. Nahamagaye umukozi w'Imana, reka ndamubwire abaramutse. Kazi. Ego ndaramukije abakunzi ba Imuhira Media n'abandi basanzwe ahatandukanye ku isi bariko baratwumviriza. Je ku mazina nitwa Mugabe Albert, ndi umukozi w'Imana mu ishengero rya Nayot Fellowship Church i Burundi. Ego murakoze. None iryo shengero ritumbereye? Ritumbereye neza mu ntara ya Gitega, musi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu, inyuma ya Hotel Topitel. Mwavuze ko musanzwe muri abakozi b'Imana, turazi yuko Imana itanga amabango. Mbe bavuga amabango canke amabanga? Ego n'amabango. Imibango ivuga butumwa, nukuvuga ngo umuvuga butumwa. Ego nibaza yuko mu kuvuga ubutumwa, ibanga ryo kuvuga ubutumwa harimo gusenga, harimo gusoma Bibiliya Imana ikamutahuza, hariyo no gushikiriza icyo Imana yagutumye. Cyane gose. Dimanche nari gusenga, nkuko namangenda gusenga, nkuko namangenda kumviriza ubutumwa bwiza. Mugabo hari gihe ninjira mu ishengero, nkumva ndazazaniwe, nkabura ingene razi mu ishengero, ntukiriza urutoki ngubaze pastori, ngo nagira mbaze ikibazo. Pastor aravuga, mugasenga, mugataha, vyose ni amen. Mbega ni kubera iki abakirisu batabaha umwanya wo kubaza ibibazo? Icyambere gituma mu mashengero abakirisu batabahereza umwanya wo kubaza ibibazo nuko umwanya wategekanijwe mu makoraniro canke muri uko gusenga uba ari muto cane. Ariko nubwo bimeze uko, haba hariho imigwi novuga y'amasengesho mito nko mu maserie de prière canke mu mafraternité, aho niho abakristo bashobora guhurira bakaganira bya bibazo bagira batashobora kubaza pastori, bagashobora kubiganirako. Canke ugasanga uburongozi bw'ishengero bwateguye inyigisho kanaka, bagatumira abakristo, maze bamaze kugira kubatumira baba bateguye sije kanaka bashobora kuganirako bivuye ku bibazo bumvise bitandukanye byaba byavuye mu maserie de prière canke mu mafraternité, maze bagashobora kwishura abakristo kuri ivyo bibazo bafise. Nukuvuga ujya mwanya tuba dufise dimanche, nivyo kunda ko umupastori canke umuvugabutumwa canke umwarimu ariko arigisha ijambo ry'Imana yoshobora kumurya mwanya w'isaha imwe ngo abakristo bose babaze ibibazo, maze ashobora kuvyishura. Nuko ego hariyo igihe mpora nibaza ati none iyo umuntu agize ibibazo, mbega ibibazo kenshi barakunda kuvuga yuko
dusenge, Saint Esprit azodufasha gusobanura ibibazo byose twagize. Mbega ibibazo byose Saint Esprit arabisobanura? No kuvuga iyo abantu bavuga ngo dusenge Saint Esprit cyangwa impwemu yera ngo azodusobanurira ibibazo twagize tutashobora kurongera isiguro, jewe ndabifata yuko abantu bavuga nk'uko hariho gukwepa responsabilité zabo, kuko umukristo wese ahari amenye yuko Saint Esprit atasubirira ubwenge Imana yaduhaye. Saint Esprit akorana n'ubwenge Imana yaduhaye. Rero muri ico gihe no kuvuga ngo uzogira gukoresha ubwenge, ikibazo ugize urakoresha ubwenge Imana yaguhaye ukiyumvira ivyo bita kugira kuzirikana. Mu gihe udashobora gutora inyishu, urashaka kubaza mugenzi wawe ari hafi yawe, kumbure agukurira mu byo kumenya Imana cyangwa amajambo y'Imana, agashaka kugusigurira no kugusobanurira ivyo byakudazaniye. Rero muri ico gihe iyo umuntu avuga ngo angize ikibazo kanaka ndindiriye Saint Esprit azosobanurira uwo je ndamwita ikinebwe n'udashaka gukora ico Imana yamushiriye kuri ino si. Nuko niko bimeze. Amen, amen. Namugize uwa mbere. Hari indirimbo imwe mpora numva ngo namugize uwa mbere, uwo Yesu namugize uwa mbere mu bugingo bwanje. Ikintu cyo kugira uwa mbere Yesu mu bugingo bwawe, ikintu cyo kugira uwa mbere Imana mu bugingo bwawe, ukayiha ikibanza gikwiriye. Ico kintu kiranzazanira jewe, kandi si jeje nyene gihora kizazanira benshi mu buzima bwa misi yose. Hariyo kugira uwa mbere Imana. Je ndibuka kera nkiri mu adolescente, iryo jambo ry'ukugira Imana iya mbere muri vyose, sinzi ko ari gutahura kwinshi, sinzi ko ari gutahuzwa na Saint Esprit, sinzi ko na Satani avyinyegezamo, kuko urazi ko hari jambo ry'Imana ritwereka yuko Satani n'abana b'Imana bose bahora bagenda mu ruhongore. Iryo jambo ry'Imana rirahari ntabeshi. Urumva naciye numva yuko ibikorwa vyose noca ndabihagarika nkihereza Imana ku kazi, no kwiyumvira kurondera iterambere oya, kuko ntanguye kwiyumvira kurondera iterambere mu buryo bwo kugwiza amafaranga cyangwa mu buryo bwo kugwiza ubutunzi, naca numva umenga ari ikintu kimbwiye ngo ngo yamana ugira wishira inyuma ubutunzi bwawe bushira imbere. Bica bituma mpagarika ibintu byose, kandi ico gihe ntahagaritse ibintu byose byo kurondera iterambere. Narahakubitiwe n'inzara, narahakeneye, ndahamererwa nabi, kandi nari gushobora gukora ikintu gishobora kunkura muri izo ngorane. Mugabo izo ngorane zose zanshikira, nkaca avuga ngo namageragezwa, ngo reka senga Imana izo nkura ko ayo mageragezwa. Mbega uko kuzazanikwa kurabaho? Murakoze cyane gose, murakoze cyane. Icyambere cyo nobwira abariko baradutega amatwi aho bari hose, abakristo n'abandi bantu bemera Imana, kumbure bamazogira kumva iryo jambo ryo kugira Imana iya mbere mu buzima bwawe. Ni ukuvuga benshi babitahura nk'uko wumva we wabitahura muri ico gihe, kandi kuba babitahura uko bamwe bavuga ngo nikosa ryabo, ariko abandi nabo sikosa ryabo. Kubera iki? Twebwe imbere y'uko abazungu baza kutwigisha Imana y'abazungu, hamubuze muri Afrika iwacu cyane cyane ngaha mu Burundi, abarundi bari bazi Imana kandi barasenga. Nuko benshi kubw'ubumenyi buke bakunda kuvuga ngo basenga kiranga, ariko iyo ugandiriye n'abakurambere bazi ibintu barakubwira yuko kiranga batamusenga. Kiranga bamufata nk'umuntu boshobogira gutuma ku Mana. Uku hariho abari mu idini rya Katolika bavuga ko bashobora gutuma Bikira Mariya akabashikira ku Mana. Benshi mu mashengero y'abakizwa bavuga ko baca kuri Yesu kugira ngo bashike ku Mana aremye isi n'ijuru. N'abakera abavyeyi bacu, abasokuru bacu bafata kiranga nk'intumwa batuma ikabashikira ku Mana. Rero abazungu baje kutwigisha icyo je Imana y'abazungu, ntibari bafise intumbero yo kutwigisha Imana nyambana mu buryo bw'uko nyene icyo Imana iri. Bo bari bararavye babona basokuru bacu
baratinya icyo kintu cyitwa imana, baragikunda, baracubaha. Ni ukuvuga ngo baracemera munsi mu bintu byose, baca bashaka kuza kugira kudukoroniza kugira ngo bashikire ibyacu baciye kuri icyo kintu babonye. Twese tugira ikitugera imbere yacu tukagira tukajugumira. Rero muri icyo gihe baca batwigisha imana mu buryo butari bwo. Igituma mvuga ngo batwigisha imana mu buryo butari bwo, ubuzima niwe yavuze ngo umuntu hako umuha ifi uwo mwigisha kuyiroba. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu umuhaye ifi yego yamufashije arakira inzara y'uno munsi, arakira inzara y'ino saha. Ariko iyo umwigishije kuroba ifi umwigishije ufite umukijije inzara ubuzima bwiwe bwose. Rero nuko abazungu bakibaza bo badafite umugambi wo kutwigisha kuroba ifi, ahubwo baza baduhereza ifi, baca batwigisha kugira turonke ifi tuzosenga imana maze imana iyiduhereze. Mugabo mu gihe bo bakeneye ifi batajya gusenga imana, bafata igera cyangwa umusenga bakaja guterera mu kiyaga. Rero abakristo na none munsi no mu bakozi b'imana haracyariho abantu benshi bazi yuko kugira imana iya mbere ari ukuyifata nyine ukayihereza vora y'ubuzima bwawe, ibintu byose ukaca wiryamira. Ndetse abahinga b'abanebwe barafise n'imirongo muri Bibiliya bakoresha usanga bavuga ngo ab'imana ikunda ibibahera mu itiro. Ariko ugiye kugira kuraba by'ukuri ijambo ry'imana ryashaka kuvuga muri iryo jambo ngo ab'imana ikunda ibibahera mu itiro, ntiryashaka kuvuga yuko twoca turyama ngo byose bizokwikora. Kubera iki? Dusimbire mu gitabo cy'Itanguriro mu kigabane cya mbere ahatubwira ingene imana yaremye isi n'ibiyigize gushika ireme umuntu, kuko naho abantu benshi bakunze kugira ko yihendera. Ni ukuvuga ngo imana mu minsi 5 yaremye ibimera, ibiguruka, ibikoko byose bibaho ku muzenya kuri ino si. Hanyuma ku munsi ugira gatandatu ikirema umuntu. Devoir imana yahaye umuntu kwari ukugira ukuzigama bya bindi byose imana yaremye, kwari ukurima iyi si. Nimba hari n'imbuto imana yamejeje mu gihe kanaka, ni ukuvuga ngo imana ntiyaciye shiraho ijambo ry'uko izo mbuto zizomera ibihe byose zimejeje. Yaciye ifata bwa bushobozi bwo kumeza imbuto no kurema imbuto zimera ibushira mu muntu. Imaze kubushira mu muntu kimushira kunze kugikorwa cyuko azorima isi. Amaze kurima agatera imbuto, nimba n'ibiti n'ivy'ivyamwa, nimba n'ibiti bidukuramo inkwi zo gucana cyangwa kubaka, nimba tugira dukuramo ibyo gufungura ibigori, ibiharage. Umuntu muhereza ubwenge bwo kuzobitera, imuhereza ubwenge bwo kuzomenya n'igihe kanaka cyo kubitera, maze kugira ngo akureho inzara ku isi. Rero uno munsi kugira ngo inzara ibyo ku isi bigire kujya kwiyugarana mu byumba by'amasengesho cyangwa tuduge ku misozi ngo duhamagare imana maze guca imana abamarayika birukana inzara, no, ndahaguruka mu nkomezi imana yampaye no mu bwenge imana yampaye, nkafata isuka cyangwa imashini bivanye n'ubushobozi bwise, nkagenda nkarima hama ngatera imbuto zamera, imana ikagwisha imvura. Hari naho bidakunda yuko imvura igwa nko mu bugaragwa. Jewe muri bwa bwenge imana yampaye ndiyogurije kujya kuvoma amazi mu ruzi cyangwa mu kiyaga cyoba kiri ahantu kanaka, nkaza nkavomera ya mirima nk'uko tubona muri Egypte bagiye babikora. Aha mu butaka bw'Uburundi ndabaza kubona ingano tujya zivuye mu gihugu cya Misiri, kandi igihugu cya Misiri ugiye kugira kuraba igice kinini n'ubugaragwa. Mugabo kuko abahabaye bashoboye kugira kuvumbura iryo banga ry'uko imana bahaye ubwenge, uruzi rwa Nile bashobora kuruvomamo amazi bakavomera imirima, bararonka ibyo bafungura bakaronka n'ibyo bashobora ngaha mu gihugu cyacu. Rero kugira imana ya mbere bisigura ngo ni ukumenya ko imana iri hejuru y'ibintu byose, ata kintu na kimwe kiri hejuru yayo. Hama ukacumenya ati jewe nkorana nayo, kandi ubushobozi bwo kuzana ibishoboka byose muri ino si buri muri jewe ntiburi kuri yo. Uno munsi yabyagiye mu ijuru, mugabo nanjye irafutse nk'umuambasaderi mu isi. Ni ukuvuga ngo ntegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi si ndayigire nziza kurusha uko yari imeze ejo. Igihe rero ujya kugira kwiryamira inzara izogukubita,
kandi benshi bakabesha ngo n'abadayimoni cyangwa ni satani abona bacaja mu byumba by'amasengesho ngo ukemera ngo mu izina rya Yesu turirukanye inzara ntibirukana kuvuga ngo mu izina rya Yesu inzara yikora mu gutora isuka bakarima bayirukana mu korora ibitungwa byabo bitoya canke bininiya kugira ngo bikunde turonke amase azana uburyohe kunze kuri hasi maze nayo iduhereze ivyimburwa vyiza. Murakoze cyane. Reka kugira gukora wewe uri mu cyaha, igihe uretse kujya kudandaza uri mu cyaha, igihe uretse kujya kugira kurima uri mu cyaha, igihe uretse korora uri mu cyaha. Niyo mpamvu umunsi dusoma Bibiliya dusanga ari Imana ivuga ngo abantu banje barishwe no kutamenya. Umuntu agize ukutamenya akavuga amaboko Imana yigize ya mbere ngo byose irabibona arapfa kandi akaba ari mu cyaha n'Imana sinizera ko yoshobora kumwakira. Nuko niko iryo jambo Imana yambere bisigura. Murakoze cyane Albert kuntuze kunsiguro muduhaye. Ego urumva mu ncamake uko no bivuga uhejeje kutwereka uburyo Imana ari ya mbere. Urabona yararemye vyose ibidukikuje byose yabiremye mu minsi 5. Ni kuvuga yararose umwanya wo kwitegura mu bidukikuje no kubikorera. Hama umunsi ugira 6 irema umwana w'umuntu. Umunsi ugira 7 iduha kuruhuka ariko kubana nayo. Mugabo hari ibintu abakozi b'Imana bashira abo barongoye bakabashira nko kurara amajoro barasenga ijoro ryose nko kudasiba nko tuvuga ngo hagati muri iyo minsi 5 Imana ariko irategura irema ibidukikije ugasanga bobo babatwaye umwanya munini wo kuba mu ruhongore urara barasenga ukurara baragira amaveye ugasanga umurango wose biriwe barushe bagomba kureka ipera rya tiro baraye baratora. None mu kurara muri ivyo byose mu kuba très occupé muri ivyo byose byo mu mashengero est-ce que bazoronka umwanya wo kuzigama wo kubungabunga ryatonga Imana yaduhereje? Ntibikunda deja bamaze gufata umwanya wose bakawuhebera kuba mu mashengero bari mu cyaha nubwo biyumvira yuko bariko baranezereza Imana. Ico kinyongera nuzenya akaje kubwira ariko baragira baranyumviriza abakristo benshi birama bibaza ati none kubera iki muri Afrika dusenga cyane, kubera iki muri Afrika dukunda Imana tugaca twumva mu bihugu by'Iburaya ngo abazungu barahebye Imana ntibasenga mugaca itegereza mu buzima bwa minsi yose tukabona Afrika yamiri mu bibazo mugabo abazungu nta bibazo by'ubukene bafise n'inzara bagize iki bafise muri Afrika. Aho biva naho hantu abanyafrika birengagiza ico bari gukora bakaca bagenda ngo bagiye kuba imbere y'Imana. Kuba imbere y'Imana si ukumara amasaha yose 12 cyangwa 28 uri imbere y'Imana uri kurayihimbaza uri kurayitazira. No, kuba imbere y'Imana ikibazo ni ukubyuka mu gitondo ukavuga ati Mana ndavyuka kize inkomezi muri jewe igikunda kumwe mu zimwe zisohoka izindi zikinjira. Rero ndakweretse ibikorwa ngiye gukora. Nimba umuganga ukabwibwira ati uraza kubana nanje ndego narize kugira kuvura mugabo hari waho ubwenge bwanje bugarukira. Ibyo ubwenge bwanje budashoboye uraza kurushoboza ubikore kugira ngo abantu bawe bakire bagire amagara meza. Nimba umudandaza ukabwira ati uraza kubana nanje mu rudandaza banzuhagarikire ngaho nyene aho nyene utararengana kugira mbaze ikibazo gatonya. Nukuvuga isengesho nyakuri twategerezwa kuri senga tukivyuka kugira Imana iduha ububasha bwo kubana natwe mu mabango yaduhaye muri iyi si. Kumbura hariho abahawe ibango ry'ukurima, hariyo abahawe ibango ry'ukorora, hariyo abahawe ibango ryo gukora ibikorwa bitandukanye bituma twese muri rusangi atawo kumererwa nabi. Mugabe ivyo bintu byose yubihaye umwanya hariyo abakozi b'Imana acavuga ngo witwararitse ivyisi. Urumva nturi kuranezereza Imana kweri kuri twararitse ivyisi. Ico nico shaka unsigurira. Abavuga ngo uri gukora n'ibyo uri kubitwararitse ivyisi baba babeshe kuko aho iri kurakora ibyo uri kurarangura ishaka ry'Imana. Cyo no musa abazungu ubuzima babayeho ndabugeme
Gitega n'izahe ingorane zigize zihanze abanyagihugu cyangwa bene gihugu ngaho Gitega bagashobora bakavuga ati ok Gitega yakenye amazi meza yo kunywa, Gitega yakenye inyubako nziza abantu bashobora kubamo bakagira bakaruhuka kuko batahura yuko Imana yaremye umuntu akeneye kubaho neza akaruhuka akamererwa neza akagira amagara meza. Umuntu abyutse aja gufyatura amatafari kugira ngo inyubako nziza abantu bazoruhukiramo ziboneke, ubundi akabyuka aja kurima kugira ngo abantu b'Imana bazaronke ibyo bafungura, ubundi akabyuka aja kwa muganga kuvura abantu b'Imana kugira ngo bagire amagara meza. Abo bariko bashitse umugambi w'Imana niyo bakoja muruze mwishengero umwaka wose. Nukuri murakoze cyane Albert. Mu ncamake rero twavuga yuko abantu benshi barataye umurongo, ntibamenya Imana iyo ariyo, ntibamenya ikibanza c'Imana ico ari cyo mu bugingo bwacu. Mu ncamake kuko nabitahuye ikibanza c'Imana niki mu bugingo bwacu, nukuvuga nuko ivyo dukora vyose tuba honnête avec mu ma responsabilité. Umva barakwepa responsabilité mu ncamake, bakakwepa responsabilité bakacaza kwinyegeza mu ishengero bimuhumuriza bahenda n'amaso babona kugira ngo tugire ngo barera, kandi baramaze gutibanga ryo gushira Imana hejuru. Je kubwanje uko ntahura